si yasheni muye nayirekera nk'amavoka. Isi muye nayirekera nk'amavoka ngayica ko hajya ubu sindayisanze nga. Mama yangu ijambo warigeze kumbwira yuko nkongira ninjire mu gakino k'ubuzima. Bizu hava ari ingaruka ko naho nza ndavya. Agasi agakino k'ubuzima nyene ndiko ndabonamo. Ubuzima buragoye n'akazi ntabize bahegeje imbere yanje kubaronka akazi biragoye. Kabona sizokoroha biko. Numva ndakubwira. Ariko ubundi ubuzima bwitike. Ubuzima ni ikintu gisanzwe. Aba bantu bose ubona hano hanze bafise amafaranga nta numwe yavukanye. Bose marabirondeye. Kandi mbese urazi yuko hano hanze umusore babigoye kugira ngo ashobore kugira amafaranga cyangwa agira imbaraga zo gukora. Impamvu ni kubera ko nta kintu na kimwe kiba gifise aririra kimuririra cyangwa responsibility amenya ngo ntakoze umuntu ntararafunguye. Ariko iyo umuntu amaze kugira umugore mu rugo arakora kandi agakora imbaraga. Turetse n'ibyo nanjye nzoba ndi ruhande yawe nzogufasha. Alvera wanje urabona amagoko sisemwa sigaye mubitwa nziza barakurondera ubuzima ndabe kuno kuraka. Hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukundi Iyireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko odufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers nukuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza. Halo tubandanye ni gikorwa.